iminota 10 gusa niyo iri hagati yo kuva ku kirimba cy'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahabereye inama idasanzwe yahuje abagwizatunga b'abarundi n'abanyamerika. Hagati y'igihe cy'isaha 3 n'iminota 30 na hagati y'igihe cy'isaha 3 n'iminota 40 z'agatondo kwigenekerezo ya 16 z'ukwezi kwa Kigarama umwaka wa 2022, umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi nyakubahwa Evariste Ndayishimiye ariko yinjira kugira ngo yugurure icese iyo nama ihuza abagwizatunga b'abarundi n'abanyamerika. Twaraganiriye na nyakubahwa Dr. Jean de Dieu NDIKUMANA asanzwe aserukira Uburundi mu bihugu bitatu arivyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, eka ndetse na Brazil. Ni Steven Biko Raphael nkaba nguhaye ikaze kugira ngo wifadikanye natwe muri iyi minota mike aho Dr. Jean de Dieu NDIKUMANA atuganirira byinshi. Bakurikiranye mu bice vya hera cyangwa mu bice vya heze mwabonye ko twaganiye n'umutama muvyeyi wacu Sioni, ariko twese kugira ngo twisange twahuriye muri Washington DC nuko iyo ugurutse cyangwa ugiye hano ugasanga hari abiwawe hari abiwanyu wumva bimeze neza. Twese twakiriwe n'uyu mwubahwa mubona hano nyakubahwa, kubera iki wagize ibishoka byose twese tukisanga turi hano, uhereye abari Burundi n'abari hano n'abari muri Canada. Murakoze cyane kumbaza ico kibazo. Reka mbanze nidondore nkeke kuba ariko baradukurikirana. Ndi Dr. Jean de Dieu NDIKUMANA, nkaba ndi ambassadeur ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kangende ku kibazo mumbajije umuti rero abantu baje ngaha bahuriye ngaha baba bari bazanywe n'iki byagenze gute. Nagenda babwire kwika ari gikorwa twateguye, tumaze iminsi myinshi dutegura, no kuvuga tumira abagwizatunga bo ngaha muri Amerika kugira ngo baze kumviriza ivyiza dufise mu gihugu. Hama kuri ivyo tukaba twaratumiye na leta irazana abajejwe imitahe mu gihugu, hama irazana abashikiranganje bajejwe ivy'ubudandaji n'amahinguriro, hama irazana n'abagwizatunga b'abarundi kugira ngo baze ngaha, abo ngaha barabe ivyiza dufise, barabe ivyo leta yashize imbere, barabe ivyo leta ibakorera mu guhamagarira imitahe yo hanze mu gihugu. Hama abagwizatunga nabo mu Burundi kugira ngo bamenyane, bahure n'abagwizatunga bo ngaha kugira ngo bashobore kuja hamwe tubiri tuvurana ubupfu iyo cyane duhuriye mu gisata kimwe basanzwe bakora. Nibaza ke tuce dukomera cyane. Umutima wo gukora ibintu nk'ibi kubera iki? nta buhinga nsumbije abandi jewe mfise, ariko nuko akazi je ndagakora kubera ndagakunda. Kandi nibaza yuko akazi niko gahisha iteka umuntu. Ibikorwa biravuga cyane gusumba amajambo. Rero jewe mu buzima bwanje nkunda gushira imbere ibikorwa, nkaba rero nkunda kandi n'igihugu canje canyibarutse. Ikintu cyose nokora numva coteza imbere igihugu, ejo kigasayangana nk'ibi twabayemwo twagendeyemo turiko turakoramwo, je ku bwanje numva umutima wanje wo wawera de. Ibikorwa kwe dukora byisunga cyane community. Uri kuraraba community yaha mu rugo iwawe, mvuze ati mu rugo iwawe ni Amerika na Canada na Brazil nko bivuze. Nk'umuvyeyi community y'abarundi waurana kuhuje abagwizatunga b'abarundi n'abagwizatunga ba Amerika. Aha mu rugo iwawe nk'ahantu hatatu community y'abarundi niki woyibwira bivanye nuko ariho duhagarariye, ari we ubona ati aha naha nahari, wotubwira iki muri rusangi kugira ngo
nimba ibintu nk'ibi bizoba abarundi baza ari benshi ababa bikorera utwabo baza ari benshi icommunity niki woyibwira abarundi baba ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika je ndabakunda cyane kandi no kuri baranyakiriye cyane kandi iyo ndonsa akanya iminsi yose twama tuvugana na benshi ikintu no basaba abanzi barazi ko ico nama ndabasaba je ndabasaba kungana kugira ngo babe umwe kugira urunani rw'intamenwa nk'abarundi baba hanze kuko ico nico kizobafasha gutera imbere aho bari hama igihugu cabibarutse naco kibaze kwa amaso kikongera kikatorera koyokwe kubera bazoba aho bari bubashwe n'igihugu cabahaye indaro hama bagiye i Burundi canke bagiye hamwe naho bagaheza akanyoni katagurutse nikamenye yo bweze hama iyo kashitsi yo bweze naho karasubiza udutete kagashira utundi tunyoni tutashoboye kuhashika ari bene wabo ari imiryango yabo ari igihugu cabibarutse bagasubira mu Burundi rero nibaza yuko byoba vyiza cyane bashize urukundo imbere kubera abarundi bari hanze isura ry'umurundi canke kuba umurundi ico onya ntikizokwigira kikuvako ico kintu rero kitakuvako nibaza ko ari gikuru gusumba ibindi byose bishobora kukuvako ico naco ni igihugu cawe no kuvuga rero bose bagiye hamwe bakiyumva namwe aho bari bace bakomera natwe Burundi twace dukomera bakatuzanira hano mabarabara tubona aca hejuru imodoka zica mu nzu zigaserukira mu ibarabara natwe tukazibona hariya mu gihugu cacu twibarutse nk'umuvyeyi iryo uvuze ntirikora ndibaza ku barundi gusa bari muri Amerika rikora kuri community yacu yose y'abarundi iyo community akaba ariyo yavuyemwe abagwizatunga bavuye i Burundi n'abagwizatunga baha muri Amerika uri kuraraba ukiciyumvira canke mukiciyumvira gukoranya iri koraniro nuno munsi aho bigeze ubu turiko turavugana igikorwa kirangiye hari foto wabonye niki wabonye bona hari ibintu abarundi baba bungutse bari muri ya community bari kurabwira aba bari Burundi n'abari hano yego cyane uko twabiteguye ni foto y'uno munsi twayibonye muri byabona mwese mwabonye yuko aho twabiteguriye hari hateye igomwe kandi mwabonye ko bazanye n'intebe zindi kugira ngo abantu bashobore kwicara yego ivyo twabishimye cyane kubera abanyamerika abazungu batwitavye nta bose twatumiye babagwizatunga abarundi babagwizatunga bo ngaha bafite ama business ona business ngaha anya abo twashoboye kumenya tugashikira barashoboye nabone kwitaba abarundi bavuye mu Burundi baraje ari benshi bashika 30 n'abandi abo rero no munsi vyerekanye yuko hagize ikintu kiboneka gishira abantu hamwe umwe wese arunguka twahuye n'abazungu ngaha barambwira ati mwakoze cyane naciye mbona umuntu akora mu gisata c'ubutare ati nanje nivyo ndimwo ati twavuganye ubu onyamondwi zokurikira twavuganye ko nzogenda i Burundi nkaraba ubutare bwiwe nkamuzanira nanje technology tukabukora neza ico bita mu congereza partnership nibaza rero hariho umugwizatunga yavuye Houston yashoboye kuvuga yuko ati jewe ndi mu burimyi kuko ivyo nkora ngurira abarimyi b'i Burundi bo muri kaje karere ashobora kubiza nino ati ngaha hari igisata c'uburimyi ati nagiyemwo ndavuga ivyo nkora ati ubwo nyene abaci no nkabandi b'i Burundi ati natwe turi mibi ati sangana ivya bindi abo bace barahura ati ahubwo tuzoza turaguha natwe udushorera ivyacini nibaza rero ni ciza kinini cyane guhuza abantu bakora ibintu bimwe kuko bace bungurana ubwenge ico naco nabonye ko cagenze neza ku mutima je nashimye kandi nibaza yuko tuzobandanya dukora ibintu nk'ibi mu bindi bisagara vya Amerika kugira ngo
tubandanye dufasha abantu kugira ngo ivyabo bimenyekane hama nabo bamenyekane kandi ibindi ku bandi gutyo bugire babiri hama umutwe umwe ntiwigira inama. Ni nkaho nyene mfatiye aho nyene Sebarundi yaravuze avuga ati abo tuzojana muri Amerika tuzojane mugabo tuzobabaza mumaze kuvayo ko hari akantu mwanovye kubaje bose nakaye kajambo bababwira kuko president arategeka avuze nyene biba biri uko nyene nakaye kajambo bababwira ku bantu baba baje ugasanga bitembere gusa ko mutama yararivuze uwo babwira iki ku bantu bibonekana ko batozorazana ritane y'ivyabazanye no muri Amerika. Yarabatekerera impamba nk'impanuro ati nimugende hama muzona twereka ivyo mwakoze. Nibaza rero ndavye ukuntu abantu baganira bari mu muzingi werekeye igisata kimwe canke ikindi, nibaza yuko bafise byinshi bazovuga bungutse. Nibaza yuko mutama ari wenyene icubahiro mukuru wacu c'u Burundi azoshima, ahubwo nibaza yuko azoce afasha kugira ngo imibonano nk'iyi hanze y'igihugu nayo ibe myinshi kandi ajanye n'abagwiza tunga bahariya. Murakoze cyane ku kanya muduhaye. Ni Steven Bikora File tukaba turi Washington DC aho twahuye n'umuvyeyi wacu ahagarariye uburundi ari we yakoze ibishoka byose kugira ngo ino nama ibe. Akajambo kanyu mushobora kutubwira uhere nko muri Houston, ko muri Houston uri umuvyeyi wacu urabizi cyane, uhere nk'iwacu muri Houston kuko hajya ngo iza kurisha ihera hehe ku nama. Yego abantu muri Houston nashaka kubabwira yuko je ndabakunda cyane kubera naragendeye ubwa mbere umutima mwanyeretse, umutima mufise hagati yanyu kuko ntaho utangije adafise. Mwari kunyereka umutima mwiza ubwa mbere no kwera mufise hagati yanyu. Nashaka kubabwira yuko ndabatera intege no ngaha novuga yuko abagwiza tunga benshi baho aribo baje so uko aribo babimenye neza mugabo no kwera nzi uko mumeze mukorera muri community. Je novuga yuko mwebwe mwotanga karorero ku yandi ma community uko mwiyubatse mwakora ivyiwe muga mukamvuga ati turi hamwe byose birashoboka, muravyerekana iminsi yose. Muterere muji imbere hama nitwagira Imana tugashobora koganiza ibindi bikorwa nk'ibi. Turazi Houston ko ari gisagara ca kane kuri muri Amerika gifite ama industry menshi cyane. Mwavyumvise yuko utwara igisata c'abagwiza tunga muri Houston yabivuze. Houston is the energy capital of the world. We have the largest medical center in the world. We have also the best technology companies in the US and the largest port of the United States in terms of tonnage. So I don't have questions, but I would like to, if with the permission of His Excellency the Ambassador, to officially invite the Minister of Commerce, Minister of Investments, and Minister of Finance of the Republic of Burundi to please come to Houston so we can introduce them our network of investors, as we have always done in the past couple of years. With we had the privilege of hosting President of Ghana, President of Niger, and many other head of state, and we think this will be a huge opportunity to boost trade and investment between the state of Texas and the country of the Republic of Burundi. Thank you. Kijya kintu kizohava gishoboka uko mbona umenga afise ishaka ryo ko n'abarundi ico kintu cyobaho bivanye n'ivyo akora muri Houston canke n'akazi kiwe. Ego ivyo akora bituma arondera abantu bakorana cajejwe. Jewe rero naramwegereye turaganira, ndumva ko ari umuntu mwiza cyane kandi akeneye gufasha cyane mu guhuza abagwiza tunga bo muri Houston n'abagwiza tunga bo mu Burundi, kuko araba no n'abagwiza tunga bo muri Afrika yose. Mugajewe twaragiranye amasezerano yuko mu mwaka uza tuzotegura inama nk'iyi y'abagwiza tunga biwacu nabo muri Houston
naho muri Amerika bikabera kandi Houston. Ivyo ndavyizigiye tuzobikorako kandi tuzobishikako. Murakoze cyane ku kanya muduhaye, turazi ko muba mufatiriwe, tumva nakajwi ko kagema ko kajwi wagasize hehe buriya uko tukumenyereye suko murambarira cyane akajwi abanzi ndavuga cyane, ariko inondwi mbwa nibaza ko ari bimwe bita allergie yamfatiyemwo nakabeho karahindutse kandi ndi mushasha muri Amerika. Nibaza yuko nako kashatse kunyakira, abandi baranyakiriye nako karanyakira.